gukira kwa kino gihugu, gutera imbere kwa kino gihugu bizova ku ruhara rwo gwaruka. Mvuze ngo gwaruka muce mwishura muti turashoboye. Ugwaruka aya n'abatamu umusara batama gusa ugwaruka ntago numvise. Ugwaruka mwikomera amashi muri abantu beza murabahizi. Ariko kubera iki mutikomera amashi none niko nabo kwibanga kwikomera amashi. Hari abantu banshavuriye, hari ingorane dufise. Mbarizo uri ruhande yawe tukutakomye amashi, hari kibazo ufise. Hari umumbarizo umuntu w'istari y'icyatsi ya rouge uti hari kibazo ufise. Kudakoma amashi, kudatwenga. Abona batidegemvye, abigenga muriho. Kubera amasaha ariko atujana, twagize urugendo rurerure, twashitse dutevye, twari gufata umwanya munini wo guterama, ariko ejo tuzosubira kandi twabwira ikibanza tuzohuriramwo turi kumwe twese. Ariko rero kubera ko amasaha baduha mu mategeko asigaje iminota mike, nagomba ndabasaba iminota 15 canke 20 tuganire, hanyuma tuzobabwira aho tuzohurira ejo kugira ngo turonke akaryo keza yuko n'abaririmbyi abatamba turi kumwe baronka akanya ko kwidagadura. Je mpagaze imbere yanyu rero nitwa Nahimana Dieudonné, nkaba mba ngaha Inyabugete, ariyo kandi maze imyaka irenga 30 mba muri kino gisagara ca Bujumbura, naho navukiye ruguru. Ariyo kandi bimwe mu bintu bikuru vyamye bindaje ishinga kwari uko abantu bose babaho baroraniwe. Ndi umukozi w'Imana, sanze nigisha ijambo ry'Imana, nuko nagerageje kwiga mu ijambo ry'Imana, sanga Imana ifise umugambi ku muntu wese yaremye abaho afise amahirwe, abaho aroraniwe. Nta muntu n'umwe Imana yaremye gukurikira abandi, nta muntu n'umwe Imana yaremye kuba inyongezo. Umuntu wese Imana yamuremye yamwiyumviyeko, yaba umuzungu, yaba umwirabure, yaba muto, yaba umuntu akuze. Umuntu wese Imana yamuremye imufitiye umugambi mwiza kugira ngo abeho aroraniwe. Ariko twama twisanga mu bibazo bivuye ngene dusanze mu kibanyo cacu ibintu bitunganijwe. Abantu bakabaho barushe, abantu bakabaho atavyizigiro, abantu bakabaho atamunezero bafise kubera ko bahushije intumbero no kumenya umugambi mwiza Imana ifise ku buzima bwabo. Kubw'ivyo nagomba yuko tuganira, twiyumvire nk'abarundi n'abarundikazi ingene twoshobora kubaho mu mahirwe turoraniwe muri vyose. Nagomba rero ngo muri uyu mwaka tuvugane igituma amatora afise agaciro kanini ya cane. Amatora afise ikibanza kinini kugira ngo dushobore kuraba ingene duhindura ubuzima bwacu bw'ingene dusanzwe tubayeho. Ndabona izuba ricaka. Ibi ndiko navuga ushobora kuba utari kurabitahura, ariko nimba ufise urukumu nka jewe, nagomba ndakubaze, woraba ku rukumu bwawe ukandabira ko atatuntu tutuzingi ducafyeko. Abantu babonye ko bafise utuzingi ku rukumu rwabo nka jewe, muduza amaboko yanyu turaho. Okay. Igihe mwese mufise amakaranga muntu, mwarateye urukumu ku makaranga muntu yanyu. Kubera iki dutera urukumu kuri karanga muntu? Dutera igikumu kuri karanga muntu kugira ngo bishitse karanga muntu yacu ikibwa, baca bafata urupapuro bakayishira ku ruhande, bakazana urutoke rwawe ugatera igikumu, na wa undi yayivye nawe nyene agatera igikumu, hanyuma gaca bazana rugagamisha, bagaca baraba yuko utu tuntu ducafye kuri urukumu twiwawe dusa n'uturi kuri rya karanga muntu. Kubera iki? Kuko basanze kw'isi nzima nta muntu afise utu tuntu ducafye ku rukumu ducafye nk'utwuwundi. Nukuvuga ngo Imana mu kurema ntiyakwihenzeko, kandi yakurema igufitiye umugambi kugira ngo ishobore kubaho neza. Subira mbwira uwari iruhande yawe uti ntitwaciye mu iforomo imwe. Mubwire ntitwaciye mu iforomo imwe, waciye mu iwawe mfise iwanje. Rero Imana yafise umugambi mwiza kugira ngo ushobore kubaho uroraniwe. Ariko rero turashobora kuvukira mu bihugu tukisanga ataburenganzira, tutaroraniwe, tutamerewe neza. Kubera iki? Kubera ingene ubuzima bw'igihugu buba butunganijwe. Rero je sinsanze umunyepolitike, sinigeze nja mu migambwe kuva mvuka, ariko mfise umwitwariko wo kubona abantu babaho ubuzima bwiza bujanye n'Imana bateguriye kugira ngo bashobore kubamo. Nasanze rero kimwe mu bintu bitubuza kubaho mu mahirwe mu buzima bwacu ni ingene uburyo bw'intwaro itunganijwe.
kuva mu myaka ya 60 Burundi bwikukira twagiye tubona Burundi tugenda twisubiriza mu ntambara, mu nzankano, abantu bagapfa bazira ubwoko, abantu bagahunga bazira ubwoko, bazira imigambwe, bazira intara. Ariko ivyo bintu siko byari bikwiye kumera. Nuko umuntu wese yarakwiye kubaho afise amahirwe aroraniwe muri vyose. Nico gituma rero nagomba ngo turabe mbega ibijanye n'ivy'intwaro bifise akahe kamaro mu bijanye n'ingene abantu bashobora kororanirwa. Turi mu gihe ca demokrasi. Muri demokrasi ni intwaro iva ku bene gihugu, hanyuma abayishinzwe kwitunganya nugira ngo batunganize bene gihugu baroranirwe neza. Nta mwanya mfise nateguye gusoma ivyo nateguye, nari kubereka ingingo zo mubwirizwa shingiro. Nk'ingingo ya 17 yerekana ingene abashinzwe intwaro umwitwariko wawo wa mbere ari uko tubaho dufise amagara meza, tukabana mu rukundo, atawuhunga mugenzi we, atwumva ahagaritse umutima, tukaronka ivyo dufungura, tukarindwa ingwara, tukamererwa neza. Ariko rero vyose bivana n'ingene imigambi itunganywa. Igihugu kigizwe n'ikintu citwa amategeko. Igihugu si igihugu kubera ko gusa ari ubutaka. N'ubutaka dufise aho bugarukira na mategeko yavuye mu ngingo zashinzwe n'abari mu nama nshinga amateka, baremeza ingingo, bafata amategeko atuma agenga ingene tubana n'imigenderanire tugira hagati yacu. Kubw'ivyo rero iyo abantu bariko baratora amategeko batazi ubuzima bw'umwe wese ingene abayeho, batazi ibibazo umuntu afise mu buzima bwiwe bwa misi yose, batazi ibihagaritse umutima ubuzima bwiwe ku munsi, batora amategeko kumbura ashobora korohereza abantu bake, ariko ugasanga ari bagiye abantu bakiri bato bato. Canke akaba amategeko yorohereza abari mu migambwe gusumba n'abatari mu migambwe. Ndabe ngaha hagati yacu abanyamigambwe turi kumwe kandi turabakunda, kandi ndazi ko muri ngaha nabaje kumviriza, nabaza guhengera tuvuye ngaha bagaca baza kubakarira ngo mwagiye mu biki, nabo nyene bari ngaha kandi turabakunda, sivyo? Ariko abatari mu migambwe bari ngaha tutuzomba ko turaba. Abatari mu migambwe murabona ingene muri benshi mwikomera amashi. Rero mwebwe ni mwebwe twaje kugira ngo tubaserukire kuko mumeze nkanje. Mwahisemo kutaja mu migambwe kubw'impamvu zitandukanye. Kumbere kubera akazi mukora katabemerera. Uko ari abantu amategeko y'igihugu atemera ko baja mu migambwe. Kubera ko kumbure mwabonye mu migambwe harabaye utuntu tw'amacakubiri bigatuma uvuga uti jewe ivyo numva umengo sinobijamwo. Namwe murafise uburenganzira nk'uko babandi bari mu migambwe tubona mu misi yo kwiyamamaza, nabo nyene bafise uburenganzira bwo guserukirwa mu ngingo zifata mu buzima bw'igihugu kugira ngo tutegure kazoza keza k'igihugu cacu. Rero uyu munsi amategeko y'igihugu araduha uburenganzira ko natwe tutari mu migambwe duserukirwa. Nahisemo rero guhaguruka kugira ngo ubwa mbere serukire abantu batari mu migambwe, ngerageze kubazana kumva yuko bataza gutora abantu bazi ibibazo bafise, kandi babazane kumva ingene bashobora kuroranirwa mu buzima bwabo bwa misi yose mu kibano basanzwe barimo. Ni bande uyu munsi mu mwaka 2020 batoye abashinga amateka? Muri 2020 batoye abashinga amateka muduzama, abagiye gutora mwese muduzama uko turaba. Abatoye muri 2020. Okay, ndabona mwese muratoye. Hari abantu batatoye hariya canke nituri kumwe. Reka mbaze abantu bose bagiye gutora, ndabantu badakunda igihugu nibaje bataduza amaboko. Abagiye gutora mu mwaka 2020 turabe 2020. Bana ko muri benshi. Sawa. Twese twaratoye abashinga amateka baduserukiye, kandi Imana ibahezagire bakora ibikorwa bitandukanye vyiza. Ninde muri mwebwe yabonye umushinga amateka yatoye aza kumuraba ngo amubaze ingene yofata ingingo mu buzima bw'igihugu? Nta numwe. Ninde azi izina ry'umushinga amateka bafitanye nimero ya telefone barabatelefonana? Ubu mugomba gutora umushinga amateka muzi, bababwiye ngo je ndi hano imbere yanyu nitwa nde? Numva ko munsi agapapuro mufise ngaho kariko inimero zibiri zanje. Nigihe vyogorana mwompamagara mukambaza canke abo dukorana bakamafasha kugira ngo bashobore kumenya ibibazo mufise. Ubu rero si ibintu vyo gutora gusa ngo dukotora abantu mu kirere. Tugiye gutora abantu nitwahurira hamwe barabara tubabaze tuti mbega muri ko mukori kugira ngo ubuzima bwacu bwe bwiza gusumba uko bwari busanzwe, kugira ngo ibintu mu kibano cacu dushobore gutera imbere mu buryo budasanzwe.
rero turagomba yuko muri kino gihe twitorera amazina y'abantu tuzi dushobora gushikira nabo bagaheza bakadusezerana kudushikira mu buzima bwacu bwa misi yose. Icya kabiri nuko dutegeza gutangura kuzana umuco w'uburongozi nkorera abandi. Ikintu kimbabaza mwarambonye nitoza mu 2020 ico gihe narababwiye abo twashoye guhura mbabazwa n'ingene abantu umunsi cyo gusanga ari mu bibanza by'uburongozi abantu babatinya, bakaba abantu bateye ubwoba, bakaba abantu bakomera amashi gusa mugabo batitwararika umwitwariko w'umuntu umwe wese ugiti ciye. Simvuze ngo ni bose, hari abikora neza cyane, ariko hariyo n'abandi amaze gushika mu kibanza cy'uburongozi umuciye ni ruhande umengo wakoze ikosa. Ariko umuco w'uburongozi nkorera abandi nama nigisha amaze imyaka nigisha nuko umurongozi jende mu Kristo Yesu Kristo avuga ngo ukaba wifuza kuba mukuru w'umukozi wa bose. Kuba umuntu mukuru si kuba gusa umuntu abantu bakubona ko bamashi bakunama ariko bagukenera bagasanga umuntu uteye bwoba. Uteza kuba umuntu iyo ukoze ukorera bose kandi bakumva yuko bashobora kugushikira. Nagomba bavuga ngo twese nga nitwashira hamwe turubaka tukubahana. Uko iyo abantu baduza nk'ivyo ko nabahakarurira abantu baduza ugwama, ari abantu bashaka kuduza ugwama kugira ngo berekane ko bakaze ariko ataca ashobora kugufasha mu zamwa misi yose. Taho ugasanga nugutera ubwoba. Ariko turi ngaho kugira ngo twumvikane ko igihugu cacu ubu Imana yadufashije bihereye kuri nyine cyuhara mukuru w'igihugu rayivuze itariki 9 hari Igitega amatora azogenda neza twubahana ata muntu numwe asuzugura umuntu ngo nuko ari wigenga canke badahuje ivyiyumviro. Uzokwihenda kabirenga ko nyeri cyubara yavuze ngo azohangana nawe ku giti ciwe. Nico gituma rero muri uyu mwanya tuko dukora kugira ngo umuntu wese yumve ko afite uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro ciwe bukubahwa atazizi ivyiyumviro yiyumvira. Rero turagomba yuko biciye muri aya matora ni winjira mu kazu k'itora uhitsemo ushaka. Sindababujije ngo nimutore bacanke bariya ndumwe muri benshi ariko uzora bikarata yitora maze ku nimero 27 uvuga uti ndatoye wa wundi nabonye, wa wundi numvise, wa wundi mfise nimero ya telefone yiwe, wa wundi yigenga nkanje kugira ngo naho azoba ari mu namashingmete karumwe ariko icyumviro ciwanje gishobore gushika maze kumbura abandi bacumvirize gitume dushobora twese kuroranirwa. Nabisubiyemwo ivyo navuze tugitangura. Je kintu kibaza umutima wanje nukubona abantu bashobora kwaha mu buzima bicuza kubana barabayeho. Narayibayemwo, naraye mu buzima bugoye mu myaka ya kera kubera ingorane agenda ahura nazo. Rero iki nigihe cyuko twese dushira inguvu hamwe aho tuva hose mu bice yose tuvamo tugashira inguvu hamwe. Abaciye mu migambi bakazana ivyiyumviro vyiza, abaciye mu bigenga bakazana ivyiyumviro vyiza, tukubaka igihugu ciza aho umuntu wese aheza akaroranirwa mu buzima bwe bwa misi yose kandi no mu kibano cacu tugashobora kuroranirwa. Rero singomba kubarandira kubera amasaha yatujanye. Twari twifuje kuza ngaha ngo duteramane, dutambe, dutarike, dushigikirane. Hariho n'abantu by'ukuri bari mu migambwe bari ngaha kandi baje umutima mwiza batarinda kuvuga n'amajambo menshi. Baje kudushikira, abaje bavuye mu migambwe maje kudushikira muduza amaboko namwe tubakomera amaje. Abantu baje mu bavuye mu migambwe nibake ndabona abantu baje kudushikira mu komera amaje, mu bakomera amaje. Abavuye mu yindi migambwe baje kudushigikira. Naho buri mu mugambwe nibizobuza ko nibagenda gutora uwigenga na Hema na Dieudonné ejo subira ukaja mu mugambwe wa nta ngorane irimo. Kuko twebwe twe dutora abantu kugira ngo bazoshobore kudufasha mu gutegura kino gihugu kibi gihugu ciza. Dufashanye atanya gupfa, atanya gukira, atakubaho umuntu ahagaritse umutima. Rero vyose birashoboka ariko bizova mu guhitamo kwawe, bizovamwo mu guhagararira ukuri, guhagararira intahe, guhagararira urukundo hagati mu bantu, tukumviriza umuco mwiza turiko turajamwo wo gukora vyose atanumwe arya ugwara uyundi. Rero ikintu cyo gihambaye cyane ndarangije iri jambo nyamukuru ryanzanye ngaha kubera ko twaje kugira ngo tuvugane tubasabe amajwi. Ariko kandi mbere ko ngenda ndarangije ivyo kwiyamamaza kugira mu mumenye mugabo ndumva umutima wanje uri kuranyankira gatoya. Iyo ndavye abantu mu maso ndashobora kubona abantu iyo bari kwaca mu biti bitari vyiza batororaniwe mu buzima bwabo.
ariko kimwe mu bintu byahinduye ubuzima bwanje kwabaye gufata ingingo zo kubaho ubuzima bwo guhesha Imana icubahiro. Kuko nababwiye ndi umwungere, ndakunda gusenga kuko era ko ari byahinduye ubuzima bwanje. Rero nagomba nuvume ngo sinorangiza kuba nahagaze imbere yanyu ngo naje kurondera amajwi, ariko nakubwiye yuko Imana igukunda kandi igufitiye umugambi mwiza kandi yifuza kuroranirwa mu buzima bwawe. Uko byaba bimeze kose, Imana iragukunda, igufitiye umugambi wo kuroranirwa mu buzima bwawe. Ariko ijambo ry'Imana rirambarira muri Yesaya 59 ngo kwa Imana nikubaye kugufi ngo kunarigiye gukiza, ngo no gutwi kwayo nigufuye ngo kunarigiye kumva, ngo ariko n'ibyaha byacu ngo byadutandukanije n'inyonga zayo bituma yanka no kumva. Hari igihe tubaho ubuzima twiberaho nko twigombeye, tudahesha Imana icubahiro, tugakora ibitunezera, tukibagira gukora iby'Umuremyi yadusavye ko dukora kugira ngo tumunezere. Ugasanga twama turondera kubererwa neza, ariko tukavyica mu gukora ibitameze neza. Abantu ugasanga barankana, abantu basanga baragirana umutima mubi. Ariko nashaka kubwira ko Imana mu rukundo rwayo duherutse guhimbaza Pasika, yiciye mu mwana wayo Yesu Kristo. Yaraje arababara ku musaraba, arapfa, atwara intimba zacu, atwara akabonge kacu, arakubitwa, aracumitwa, arapfa kugira ngo adukuremo kamere k'icaha, aduhindura abagororotsi, aduhindura abana b'Imana, aduhe umutima mushasha, adukure umutima wibuye, adushire umutima w'inyama, aduhe kugirana imigenderanire n'Imana, kugira ngo biciye mu rukundo rw'Imana imitima yacu ihinduke, maze dushobore kuroranirwa, dushobore kugira neza abandi. Hari mu mwaka w'igihumbi 1995 nari imfuvyi kubw'intambara, nabuze abavyeyi, ndi mu gisagara, ndi mwibarabara, ndagera ahantu numva umuntu ambwira ubutumwa bwiza, ndatahura ko ntashobora kwikiza, ndatahura ko nshobora kwakira ijambo ry'Imana rigahindura umutima wanje. Sinari kuba mpagaze